hare namwe rero mwere ku mubiri no ku mutima. Dusoma aya majambo yo guhumurizanya. Ndashimiye cyane ishengero nongera ndanabikebanura. Imana ishimwe cyane. Uno munsi mpava nsubira kumuhana. Yesu ashimwe. Amen. Ndasubira kumuhana kuko ejo murabizi ni mirimo, hanyuma dushobora kudasubira kubonana vuba. Imana ishimwe cyane. Nico gituma ndabikebanura, kandi nitutabonanira ino, ndavuga munsi y'irizuba hamwisi, turafise ahandi hadushobora guhanira randevu tukazobonanira. Ni mu bwami bw'Imana. Ugwana intambara nziza, uzoyisozera amahoro kugira ngo tuzohurire hariya kwa papa. Amen. Bwana asifiwe. Hari amajambo ro dusoma makeya, n'amajambo dusoma mu Zaburi ya 22. Zaburi ya 22. Iyi Zaburi avuga ngo yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mu ijwi ryitwa impongokazi yobowe mu gatondo. Yari Zaburi ya Dawidi. Iryo jwi mwebwe aho baririmbiye mwaryumvise, ijwi ry'impongokazi yobowe mu gitondo. Ariko Zaburi aho hari amajwi menshi wa. Reka dusoma ku murongo wa 17 wumve, dushikane kuwa 20. Haravuga ngo nshobora guharura amagufa yanje yose, bandaba bankanuriye amaso, bagabura impuzu zanje bapfindira. Oya, reka dore kwa 16. Tuvuye ngo kubwimbwa zinkikije, umugwi w'inkozi z'ibibi wantaye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge. Nshobora guharura amagufa yanje yose, bandaba bankanuriye amaso, bagabura impuzu zanje bapfindira umwambaro wanje. Ariko ntumbe kure uhoraho we, yewe muvunyi wanje, tebuka untabare. Kiza ubugingo bwanje inkota, icyo mfitiye igishika ugikize ububasha bw'imbwa. Tuvuge ngo amen. Imana ishimwe. Izaburi Dawidi yayanditse ariko ashimira Imana yamutabaye mu amagorwa atagira uko yovugwa. Uri kurasoma ingene yanditse, yigereranije n'impongokazi ivyutse mu gitondo, ikikujwe n'imbwa n'abahigi bafise ubuhiri n'ibibugita mu minwe, igize iracikangura isanga bayikikuje, ibura ahantu namwe yomenera ngo yiruke. Imana idufashe cyane. Niko Dawidi yabibonye ko amagorwa yiwe ariko yarameze. Imana ishimwe cyane. Kandi mu vy'ukuri hari igihe amagorwa umenga yatuma tumanye ko yose ngo ahurire iwawe. Ntumenye iyo yavuganiye, mugabo hari igihe wisanga wugarijwe n'ivyago by'uburyo butandukanye. Ugasanga iwawe inzara ihahuriye n'indwara, igacahurira n'abakwishyuza. Imana tuhabarire cyane. Igacahurira nuko hagaze kuriha minerevare, nawe uri imbokoboko utagira ikintu na kimwe. Uragwaye, urashonje, abakwishyuza baraje, kwishura abana barabirukanye. Uzungurutswe n'amagorwa, utabona ahantu utabarirwa na hamwe. Imana tuhabarire cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Amagorwa ashobora kugukikuza, ugasanga abavyeyi bakuvyara ntiboshobora kugufasha kuyavamwo. Ugasanga abo muvukana nta ntererano boguha. Ugasanga inshuti n'abagenzi harimwo abakuzinukwa, harimwo n'abaguhunga, harimwo n'abagukekeza, ndetse hari n'abagize uruhara muri ivyo vyago uri kuracamwe. Ukaba umuntu utagira aho wiyambaza na hamwe. Imana tuhabarire cyane.
haleluya. Ibihe bigaca bihinduka, ukisanga mu gasuzuguro, ukisanga mu ruvugo, ukisanga no mu kunenwa n'abantu mwahora muri kumwe. Ivyo bihe birabaho abantu b'Imana. Imana tubabarire cyane, haleluya. Akenshi nivyo bihindura umuntu kuzura agahinda mu mutima, nivyo bihindura umuntu kuzura umubabaro mu mutima, akaba umuntu atuntuye, yamana amarira mu maso, arara yicaye atagira itiro, kubera amagorwa yiwe nta numwe ariko arabona yo mutabara. Isi hari igihe ikuzinukwa ikagucangira, ukibaza icyo mupfa nayo ukakibura. Imana nidufashe, haleluya. Muri aya magorwa rero niho Dawidi yisanze. Dawidi aravuga ngo nubwo abansi bankikije, yavuze ngo imbwa zinkikuje. Amen, Imana ishimwe cyane, haleluya. Nubwo abansi boba bakugose, ibyago bigahamagarana byose bikaba iwawe, ukamenga uri mu mpeshi y'ibigeragezo, nje ukubwira ngo ntiwihebure, kuko aho hatagira inzira dufise Imana izi kuhashira inzira. Imana ishimwe cyane, haleluya. Dufise Imana ishira inzira hatagira inzira. Igihe Mose yari yatwaye ubwoko bwa Isirayeli bageze ku kiyaga gitukura, basanze imbere yaho hari ikiyaga, hirya hari imisozi ya za Pihahirodi na Veresofori, inyuma naho hari ingabo za Farawo zije kubica. Abantu bakikuzwa no kutabona aho baca. Imana ishimwe cyane, kugeza aho abantu bagira ubwoba barabaza Mose bati, Mose, none mwe n'Imana yawe mwaje kutwishira ngaha ko tutaje imbere tutaje inyuma? Ariko Mose ngo arapfukama asenga Imana. Ngo amaze gusenga Imana, Imana imubwira ijambo ryiza ati, Mose, nimwizere gusa, mwihagararire mu kanya gatoya, abo banyegiputa baje kubica mubone inyuma yanyu, tabo muzokongera kubona ukundi. Haleluya. Imana amubwira ngo aho nyene hatagira inzira, duze inkoni yawe. Ikiyaga amazi yo haruguru arahagarara bitari bwabeho, ayo hepfo arahagarara, hanyuma haba umurombero, abantu barajamuka urugendo rw'iminsi amajana, amazi akiri muri gardavu kubwa ordre ivuye ku waremye ijuru n'isi. Ntiwihebure, ibihe byawe Imana yobihembura, abagutwenze umunsi umwe bakazogukomera amashi. Maze kubona Imana ikora ibitangaza, abantu bagasega bakarya bagasigarizwa n'abo banenye, bavuga ngo ntibokwicarana, ntibonavugana, ntibonasangira. Mbwira umunsi Samariya intambara itera. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bibiliya tubwira ngo umwasi arahagota, Abasiriya barahagota, ngo bugara amarembo yose asohoka mu gisagara, nta nzira ijya gusuma, nta cinjira, nta cyasohoka. Hanyuma rero ngo inzara irabarya, ngo kugeza aho abagore batangura kurya abana bivyariye bakabateka bakabarya. Inzara nono irabanyuka neza. Mugabo ico gisagara nyene cyashikiwe n'ivyo vyago, cyari cyarigeze kuba gifise abagwayi b'imibembe. Imana tubabarire cyane, ngo kirabajugunya kibata nyuma y'igisagara, ngo n'abantu bakwiye kunenwa, ngo n'abantu batagira agaciro, genda muzogwe hiyo mwebwe ntimuje mu bantu. Mureke ndababwira umunsi w'inkuru nziza yuko injya zabonetse. Iyo nkuru nziza yajanywe nande? Abanyamibembe. Bayijanye ryari? Abanyamibembe baricara ahantu baravuga bati, twumvikane, twebwe turi abantu tutagira agaciro, sivyo? Abiwacu baratwanse, abansi nabo baratuguse bari hariya kandi bakabimenya baranatwica nabo. None ko n'inzara nayo nijemwo dupfe gutya, reka dupfe kugerageza. Imana ishimwe cyane ko twaswe nabi wacu. Bajya Abasiriya barabona ko twe turi abanyamibembe, barabona ko tutagiye kubagwanya. Imana ishimwe cyane, ngo tugende iyo bari badusigarize injya tujye, ntitwicwe n'agahinda n'umubabaro ko gutabwa nabi wacu, ahubwo dufume duhembuka, duhembewe n'ibiharage. Imana ishimwe cyane, haleluya. Aho nyine niho Imana yacikorera. Wibuka abanyamibembe ingene batambuka, urumva imirindi yabo wewe, barasoboka bagira ngo
aho abandi bagenda isaha imwe bahagenda iminsi ibiri. Mugabo Imana ngo uje gukora igitangaza, cya kirenge bagishira hasi ngo ihindura ibintu mu matwi y'Abasiriya, ngo bakumva umenga ibyo birenge by'abanyamibembe ngo nibimotere by'amaburende y'intambara. Imana ishimwe cyane. Ngo baravugana bati bagabo bantu twaza gutera bisamariya, kumbure baba basabye ramforo abagenzi babo, iyo ni mikogote y'intambara kandi ngene twumva bihinda ntidusigara. Kandi ngo batambuka neza mu masaha meza, yari amasaha ya saa sita injya zigeze ku meza. Babasiriya barabyumvikana bati bagabo dutungwe nayo twameze titwonagwana kuko twe nta mashare nkaya dufise. Ngo baratemaguza bati njya ku meza, babisiga ngaho bariruka. Babanyamibembe ngo badodore ku ihema rya mbere basanga nta muntu ahari, baje kujya kabiri basanga nta muntu ahari, ahubwo bakakirwa n'akamoto k'ibikaranze gusa. Imana ishimwe cyane. Noneho ngo bamaze kukabura bavuga ati none ubundi ho tugire gute, ntitwari tuje kurondera ibyo kurya, tuje ku meza. Ngo abanyamibembe baja ku meza bararya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Baginga z'abakomanda. Imana ishimwe. Inyama bararya, bitoke bararya, imufuriti bararya, umuceri bararya. Bamaze guhaga bikubise kunda baravuga bati mugabo nubwo abiwacu batunenye bakaduta, amakuru dufise umenga bo babishwe n'inzara kandi twe duhaze. Imana ishimwe cyane. None ko tutari bubimare ngo tugende tubabwiye tuterega injya zabonetse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyumvira umuntu banenye aciye ashika ku irembo ry'Isamariya, ntiyagomba kubonana n'umunyagihugu, akadodora avuga ngo mpamagarira umwami umubwire ko ndamukeneye. Umve ntuze. Bati mwasaze muragarutse, bati muritonda kuko muri no minsi umenga nimwe mudukeneye cyane, kuko umenga tubitegereje aparama umenga hariho inzara muri mwebwe. Numva umenga hirya y'ejo abagore bariye abana babo. Bati sivyo? Bati nivyo. Bati muhamagara rero turafise inyishu y'ibyo bibazo. Bwira mugenza uti yewe ntugasuzugura umuntu utaze ejo hiwe, kuko uyubona asuzuguritse uyu munsi kazoza kiba Imana yakagize ibanga ntakuzi. Haleluya. Ntakuzi. Imana je twasomye ijambo ngo nitumwe bamwe batunga wikongera ikabakenesha. Niba atangura gusuzugura abantu bahonyoza amano y'ibirenge wibwira ngo wewe ngo urimbutiro banuye mu bandi, menya ko ari ubuntu Imana yakugiriye ubwitwaremo neza. Ahandi ho izokumanura, kandi yamara gukumanura ikibanza warimo ntikizoguma kigaragara. Wowe wasuzuguye azoduga munyuranirwe mu kirere umanuka na waduga ahesha. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Umurindi yavuze ngo reka ngo ni wa wundi ngo ngarusa kugushima. Ndi wa wundi yahoraza imbere yawe agira gute? Yuzuye amarira ati no munsi nzanya amashimwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Suku vyahoze sha natwe n'ubuntu Imana yatugiriye. Nukuri ko Imana jewe ndakubwiza ukuri, iyo mpuye n'umuntu nkabona ndamukije amaboko abiri, hari gihe nza numva umenga ni nka kurusiri kwinshiyemwo, kumva ndikanze kweli uyu muntu ni jewe baramukije amaboko abiri, jewe wa wundi umwe yakura yikorera imizigo imwaro ku isoko, tuja kunoba ikawa kwa bankomarume hajya kugira turondere ikiro cy'ikawa tugishoye tutayirimye, turondere ubufugo kurya. Wa wundi bavuga ko nkabo muhanga avuga nti irenganire mugenzi, nashika imbere ngapfukama amaso zakantanga kugikiriza nkavuga nti Imana icyo ukoze uri Imana nziza.
uzi gukura ku cyavu, uzi kwicarikana n'abahambaye. Imana ishimwe. Mureke ndababwire, abantu benshi ikintu kibatuma bibona kibasubiza amaso inyuma ngo bibuke. Umunsi umwe nigeze kujya kuvuga ubutumwa ahantu mu bakuru, Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero hari abantu usanga byagoye, ubwibone ni ngorane. Ndavuga ntibashe. Iyo Imana imaze kubambika ikaboza ikabakura ko rwarugaragamba na yamaga n'ubuhoma, ariko twigeze kugira ubuhoma bw'abantu b'Imana. Ubuhoma, bwira mugenzi ngo ubuhoma. akakabiri kavutse ubuvuba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umuntu aragira ubuhoma n'amaga bakuraba hano ku izosi, hano apana ku mpuzu, ku izosi. Ni ukuri kw'Imana iyo badutera ko ibiharage bitari kumera. Iyo rero ugeze munsi ya dushe y'amazi hejuru, hagera Murangiza haya mwemera ngenda ndi hariya kwera kayahagararamo neza. Imana ishimwe cyane. Bwana ziviwe. Numva dushunguruka ndiko niyoga agasabune kameze neza. Haca nibuka yuko ku ishuri bahora bambwira ngo sura inyuma ntiwiyoze. Haca mvuga nti oya, kubera abatoruka kwiyoga ryari, none muntu guheza siniyoze. Tugaharira na mwigisha ni urandenganije, jewe muntu yaheze nariyoze. Umve bwira mugenzi wawe uti Imana ikura kurebasha. Haleluya. Bwana ziviwe. Dawidi aravuga ngo mwami ntabara, kuko amagorwa arankikuje, kandi icyo mfitiye igishika ukirinde amenyo y'imbwa. Imana imucira inzira arakira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wewe sinzi irinde ry'ubuzima wowe urimwo, sinzi umururazo uri kuracamwo, ariko iconzi ni kimwe gusa: niwakura amaso ku bantu ukayahanga Imana ihoraho, izoguhuza n'uguha inzira y'ibibazo byawe. Abantu benshi kibishe muhanze amaso imiryango, muhanze amaso abagenzi, muhanze amaso inshuti, nayo Imana irahagira abarindiriye. Abo nibamara kubazinuka bakabata, bakababera umururazi, hari umunsi muzoyihindukirira, muzosigara murogreta muvuga muti iyo tuyisenga kare naho. Reka guta umwanya inyuma y'abantu. Uzurabe yahora udandaza ugahomba, abo mwahora mujana kurangura baragutwenga. Sivyo? Iyo ukenye abo mwasangiye wasororera nibo bakwararaza bavuga bati twana tubibona ko atacyazova. Turazi ingene yishima yatangisha ibamfu ati akatugaya. Umve ntuzi uri kurabaha kandi ni uri kukura mu byawe. Mugabo wagogwa aho kuvuga ati ujya muntu n'ukuri, murazi ko natwebwe tutamunyoteranwa, tutamusonzana, yaradufashije, nibo bamenyesha makuru bo kuja kwararaza ingorane zawe. Nico gituma abantu benshi mutazigera mukiri ibikomere byo ku mutima nimba mukiri mu bihe byo kwizera abantu. Umuntu yokubera inshuti avamete apremede akaja kukuburanya ibinyoma. Umuntu yoguhezagira mu gitondo, ku mugoroba likamukera kari karakuvuma. Ariko dufise Imana idahinduka. Imana yacu ko yari iri ni kuri n'uyu munsi, ni kwizohora n'ibihe bidashira. Yamera urukundo, n'umunyempuhwe, n'umunyembabazi, n'umutabazi. Yavuze ngo mpamagara ndakwitaba. Ijambo ryo rikavuga ngo ntutinye, ndi kumwe nawe ndagutabara. Iyi si rimwe amagorwa azungurusa abantu menshi, ariko babuze inzira yo gutabarwa. Uno munsi inzira nje kwibabwira ni Kristo Yesu gusa. Niwe wenyene, niwe wenyene.
igihe kimwe nari kuvuga ubutumwa imakamba igikorane bari bantumiyemwo, hanyuma duhejeje hajya umuntu yahejeje ubutumwa bwiza, Imana ishimwe cyane. Mbona umwana w'umukobwa arabundabunda kuko barubaha cyane, Imana ishimwe cyane. Aratuma umuntu ati nagomba umuntu ntabarumfashe mvugane n'ujya mukozi w'Imana. Habimbare navuga nti mubwira se nta ngorane, Imana ishimwe cyane. Sanga n'umwana w'umukobwa kandi nani namubona muri korale aririmba, subira kumubona ko kanje kundaba ariko yonsa umwana hamaze ko ari umufasoni, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko namuraba uwo mukobwa nkabona nta maraso ari muri we n'ukuri, niryo bera umwana yari karonka ni bimwe byo gupfa gufatisha gusa ngo umwana apfe kuzaragira ibyo agira mugabo nta cyari ko kiravamo. Noneho ndamubwira nti mwana undonderera iki? Ambwira amagorwa yagowe, bantu b'Imana bamufasha abandi. Arambwira ati twebwe mama yarapfuye, atamaze gupfa data azana uwundi mugore, kandi mwabigabamo mube mwihutira kurongora mufakaye mubwiza ubwana buto buto, mubireke n'ukuri kw'Imana. Ati baradutoteza kugeza aho data wenyene ari watubwira aratwirukana aratwihakana, atubwira yuko tutari abana biwe, kandi mama yapfuye batarige batwandikisha mu ikomine. Ati jewe rero ndaheba ishuri kugira ndere burumuna bwanje, nja guca ingero afise imyaka 10. Uramenye afise imyaka 10 ukirwa ukurima n'isuka kugira uronke ivyo gaburira burumuna bwawe. N'abana babakurusha mubona musomeza imikati bivuguto, babaha amavoka mukarira ngo abayaya barabagoye, mumenye ko hari abandi bigoye. Babavyinira ngo bravo 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 bravo, washize mu nda yanje nakubwira bravo. Reka basha reka Imana ishimwe cyane. Noneho arambwira ati mu nyuma rero nja kuronka umuntu yitwa ko ari umugira neza agomba kumfasha ngugira nsubire ku ishuri. Ati aransubiza ku ishuri aranyigisha, ati mugabo akambwira ko minsi yose agenzo kwamanje kumumesera impuzu muhira. Ati mu nyuma ko hakumesa kuvamo kumfata ku nguvu. Ntwarinda ku myaka 13 rya shuri ndaheba, ubusingira yo nshira nayo mira singira ikintu na kimwe. Ambwira amagorwa agowe numva nanje birangoye pe, Imana ishimwe cyane. Ndamubwira none kubera kuje kubibwira jewe abungere bawe n'abantu bibunga barabizi? Ati barabizi. Kandi ikintu cyambabaje ishengero ry'iwabo ririmo abatunzi, naryo rirakize da, izi ngorane mwifitiye z'ivyuma ntabyo rivise. None barabizi? Ati barabizi. Nujya yakunzaniye watumye arabizi? Ati arabizi. Numva biragoye. Ndavuga nti none mwana ugomba nagufasha iki? Atusengere. Hanyuma meje gusengera bigende gute? Amasengesho arakuja mu nda kugaburire aguhayo maberebere urye uhage kubera ndagusengeye gusa. Hari ibintu bimwe tuba dukwiye kubwira abantu, tubwiza ukuri abantu. Imana ishimwe cyane. Tushobora kuja kuraba umukozi w'Imana aheje guterura inkono ubwo nyene ntaraja ku meza ngo ucumubwira ngo nsengera ngo mvuzegeragazo c'inzara, aca gusengera ngo avuze ngo yakoze, ntacuba wakoze. Iyo ngoro navuze si yo gusengerwa. Hoya iyo si yo gusengerwa niyo kumugaburira.
wewe mushirire ku isiniya canke kuko shobora kuba ufise n'ibirarane by'inzara muharye niyamara kurya agahaga uheze umusengere nawe naragufasha ashima Imana ati Mana urakoze ndavunguye. Amen. Bwana sifiwe. Utabifise nta kosa ririmo. None uwo mwana ndavuga nti none wahora wigahe arambarira kuko harabayesikoro batubesha cyoho bamaze muri iyi minsi mugabo nabakenyuye muri iyi minsi naje je bantanguza ngo mukozi w'Imana nti sava ngo turanezerwa n'ubutumwa bwawe ni Imana ishimwe ati mugabo rero nari nkeneye ko nozaho kuraba ndafise umutwaro iyo mitwaro irampanze muri iyi minsi bw'abagabo yamara gushika akavuga ibintu nkavuga nti aya jewe sije noke muri ibibazo byanyu byose mugabo ndabarangira inzira nanje yamfashije inzira y'agakiza gusa. Amen. Ibyo nshoboye ni sawa ariko ibyo ntashoboye wapi none sivyo Imana ishimwe cyane. Umuntu akuryosha guhere ku byo ukunda mugabo aca gutega yombo we umva ari byo webyo gasha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uwo mwana nafata umukozi w'Imana yamuzanye navuga ntejo imbere yuko manuka tuzoje kuri abadiregiteri we yahora yiga turabe amanota yarafise ndagenda mwandikisha kandi igice cya mbere cyasa n'igiheze ariko baranyemerera bamushiramwo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ndamubwira nti iminsi yose ayo uzokwiga yose Imana ishimwe cyane nzoyakurihira kandi nzogufasha ntuzosubira gukwicwa n'inzara nzokureka ibyo ukora. Ndashima Imana kuko inyuma y'umwaka umwe niwe yantelefone ambwira ati mutante ati ntuzusubire kundungikira amafaranga ati bimwe wampankora ubu vyarungutse ubu jewe nzimenya ndirihira nabari umunani ndabagaburira n'umwana nabagira atangura ishuri. Ndavuga nti amen. Imana ifise ingana itabara abantu igutabaje inzira utaruzi ko izo nzira zobonetse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntukiganyire Imana irahari kuko ifise inzira nyinshi ifise n'ibyo gutabara bitari bikeya. Nari nsoma agakuru kamwe karaho kajanye n'ibi by'impongo twasomye hano giraca ndangiza. Imana ishimwe cyane. Impongo yahejeje kuvyara mw'ishamba. Urabona kuvyara biragoye kuko impongo yo nta nuri karayifasha ngo ayivutire canke ayakire irimenya sivyo. Haleluya. Muraza kandi mwebwe murabizi yuko iyo umuvyeyi yavyaye baca banyarukana ibintu anywa ngo kugira ngo ahembere siko gantuza. Imana ishimwe cyane. Hari nabo babaha uruyeri ngo niko ruzana amaberebere menshi yamara konsa umwana akamwonsa ikiyeri hanyuma umwana yaryama agaca asinzira bakavuga ngo yavyaye akamarayika ngo ntigakoma kumbe nawe ako kana kari muri koma y'akaboregwe karaborewe. Bakamugotomeza uruyeri rushushe nugwaka ngo bisho bituma ngo ahembera nawe urumva ya maberebe ya byanzoga zaziyo maberebere akayoya kanywa akakinywera ivyeri kajyama kaborewe gati yo nakamarayika ntigakoma nako karaborewe. Imana turabarire cyane. Iyi mpongo rero yahejeje kuvyara kuko umuvyeyi asa n'uwundi. Imana ishimwe. Hanyuma yahejeje kuvyara ivyana vyayira binyegeza ahantu yiruka ku ruzi kurondera amazi yo kunywa. Imaze gushika ku ruzi yunamye irikiranywa amazi iza yuba ibintu bituragurika inyuma yayo ihinduka isanga rya shamba yavyariramwo ririko rirasha kandi umucanwa uriko wegereza aho yabise vya vyana vyaye. Noneho
ya mpongo ikura amaguru hasi ngo itaruke yiruke, ariko aho yogiye guca inzira yagira ifate icihuza amaso n'intare yayibundiye igomba kuyica ngo yirye. Urumva ntiyari kuja imbere. Imana ishimwe cyane. Igize guca hirya naho isanga hari umuhigi yamaze gushira umwami mu muheto neza agira yitabire ayishaje kuyirya. Yaraba hariya ikabona umucanwa wegereje ivyana vyayo, iribwira ati none nshaye abana banje bagira bahire mw'ishamba, nkaje imbere intare irandya, nkasubira mu ruhande nyuma naho umuhigi arandasa. Iravuga ati nta kundi reka niyakire mfe, mugabo nta kundi mfe inyota iheze. Isubira kwiyunamira muri ya mazi iri inywera. Bugingo yunamye sinzi ikintu kivumbutse inyuma ya wa muhigi, arikanga. Mugabo yikanga yari yamaze gufora. Umwami abarawurekuye. Wa mwami aho kurasa ya mpongo uyica hejuru, ucuragenda winjira muri ya ntare urayikomeretsa. Imana ishimwe. Haleluya. Noneho ya ntare imaze gukomereka iraba imwami uzananye, ihuza amaso na wa muhigi. Noneho intambwe ireka kuraba ya mpongo, iraba uwirashe. Haleluya. Irabanza iravumbuka yiruka kuri wa muhigi. Imaze kureba kuri wa muhigi, umuhigi ariruka, impongo nirahira avuga ati inzira irabonetse. Ica hahandi hamwe intare yari yitegereye ngo yirye, iriruka ishika umucanga utarashikira ivyana vyayo, iravyimura irabihungisha. Abazimya babashitse ishamba rirazima. Reka Imana igufashe. Imana ishimwe cyane. Abari baguhundiye bose babundiye ubugingo bwawe, Imana ibahe gusubiranamwo, barasana imyambi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka abansi bawe bacanganye ikigwe, aho bari babunze bavaho birukaneko, nibamara kwirukanako nawe wiruka uca aho bari bari, hanyuma Imana igutabara. Haleluya. Bwana ziviwe. Bwira mugenzi wawe uti Imana ishinzira n'ahatagira inzira. Haleluya. Iyo ataba Imana we ntubukiriho. Abaroga bararoze, abaguhigira ibindi baraguhize, abishano bararondeye ingene bari guha barabura, abakwifuriza gupfa barabayeho. Mugabo uko bwaca bazi ngo uwo munsi uburozi bakurukiye baraguhitana, mugahura wikumuro gituzu baramutse uvuga uti mwaraye amahoro. Bagasubira ku mupfumu bakamutaso bati twongerereze nibwamufashe, ivyabo bigahera bakwiruka inyuma, Imana nayo yakunyegeje, Imana yakwimanye. Haleluya. Bwana sifiwe. Burya Imana igituma abanyegiputa biruse ku Bisirayeli ntibabafate, wibaza ngo nukubera iki? Nuko hari inkingi y'umuriro ihagaze hagati y'abantu biwe n'abansi babo. Haleluya. Burya nubwo utabibona hari inkingi y'umuriro Imana yashize inyuma yawe, abakwiruka inyuma ntibazogufata. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Imana yacu iraturinze, ariko nagenda kubwira hindukiza amosozi yawe, uwohora uyaririra nimba atari Imana, hindurira Imana. Nimba hora utabaza abantu, tabaza Imana. Nimba ari wizigiye abantu, izigira Imana. Yemeye yaravuze ngo aravumwe umuntu wese ahanze amaso umwana w'umuntu, ngo azomera nk'agasaka k'inkokore gatewe mu bugaragwa, ngo ariko ngo abizigiye uhoraho ngo bazomera nk'ibiti biteye ku migezi, imizi yabyo yashorera mu mazi, ngo bizokwama bitotahaye kandi uruzuba ntacyo bizobigira, bizokwama vyera igihe ku kindi. Haleluya. Bwana sifiwe. Nico gituma ngomba kukuremesha muri iri jambo ndakubwira ngo ivyawe ntibyarangiye, ntibagusha umutima.
nubwo byoba byaratevye. Uwatevye ku kidengeri imyaka 38 bari bazi ko bazomusanga igitondo kimwe yasangukiyeho yapfuye, ariko inyuma y'igihe kirekire umwami Yesu yaraje aravuga ngo ikorera ibirago byawe witahira. Haleluya. Ntiyagira umugwaje, ntiyagira umugemurira, ntiyagira umwitayeho, ariko isaha yiwe igeze umwami Yesu araza aramubwira ati ikorera ibirago byawe witahira. Ako kanya arakomera, amagara yiwe aba meza, abari bazi ko ari wazopfa abandi bagakira, bamwe barapfa, aja ku maziko y'abamutwenze, aja ku maziko y'abahora bamucako, arabaho arakira, amara imyaka yibereyeho kubw'Imana. Imitego abantu bagutega yireke, ariko yereke Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Kubwa abantu ntubukiriho, kubwa abantu wari kuvyara, kubwa abantu wari kurera, kubwa abantu wari kubaka urugo, kubwa abantu we wari kubaho nabi cyangwa ugapfuka zimangana, ariko Imana dusenga baratuvuma ikagwiza imigisha, bagukatira iminsi ikakongera imyaka. Haleluya. Bwana sifiwe. Imana dusenga niyituma duhagarara hagati y'abansi bacu, tukabaho tuvyibushe, tukarya tukamererwa neza, abana bakiga bagakura, tukabashingira, abaya tukabaha abageni. Imana ishimwe cyane. Imvi zikaza tugaheba tukunama tukinezerewe, iminsi yacu imaze guhana, ijuru rikuguruka, tukitahira mu munezero. Si kubwa abantu rero, oya, si kubwa abantu, si kubwa abantu. Nimba wishimiye inshuti ziwanyu zikize, ntituri kumwe, jewe ntituri kumwe. Ndazi benshi bagowe kandi bavuze base wabo bakize, bavuze bayinasenge barongowe mu bajenero no mu ministre n'abandi bantu bakomakomeye. Impuzu ugasanga bamwe biwanyu ntibazi n'ingene zingana, amakostime yambawe n'inyenzi zimuhira, nawe ugenda gusa, imikati irabura bagata, kandi wawe waburaye, n'abana baraje amavi mu mutima. Amavunja hakurya ukabura nayo igikwashu, ibirato byarabwiyemwe bitangurirwa barabuza abavyambara kuko baguma bagura bishasha, ariko nta mutima wo kwibuka bafise. Nimba wihenda ngo bazonyibuka, siho bari, siho bari. Genda wirata ku bantu ngo ndo kwa bana akabakumarike. Waje no kwibare kuvumba ngo mutango ngo je nguranze, wowe uri kubaza umuntu ko kuzi ugira umuvumba icupa ngwanfete ngo jewe ngo naka ngo ni wonkere wanje, hanyuma ko atari wogiye kuvumba icupa kabuje kuvumba jewe. Mureke nababwire abantu b'Imana, reka kwirata abantu ataco babamariye. Dufise Imana itagira nkunzi, dufise Imana idatoranya ku butoni, dufise Imana idakiza abantu kubw'amashuri, kubw'uburanga, kubwo oya. Ni Imana n'ubuntu iha uyishakiye. Nimba abantu muzi kubona neza mugatahura, uno munsi hari abantu bavuze amadoktora basenga abantu ngo ntibize, ariko bamaze guheza amashuri yabo bakora mu masosiyete y'abantu bavuze amashuri 2 cyangwa 3, bamwe batize, bahoze arababoyi bababona, uno munsi babita ba mutama, ntibavuga mu izina. Imana ikuzanye ku buntu, nta sevi gusaba. Imana yabisaba sevu umuntu. Yosefu ntiyari kuba premier ministre muri Egiputa, nta n'ubwene gihugu yagira, n'amashuri ntayo yize, bene wabamwirutse katariga. Mugabo kubw'ubuntu kwitondera Imana imushiramo ingabire ikenewe mu gihugu. Umwami aravuga ngo nta wundi muntu nkeneye atari wewe. Haleluya. Bwana sifiwe.
imatanye n'Imana. Imana izoguha abantu nubwo itoguha biwanyu irafise n'abandi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Zaburi ya 24 yavuze ngo isi yose nibiyuzuyemo n'ibyo uhoraho n'abantu ngo nabaye. Ishobora kuzanira mu Bangladesh cyangwa wo muri Uzbekistan. Urahazi wewe? Uzbekistan, Azerbaijan, ni bihugu bwa kure. Mugabe Imana igomba gutabara yo guhuza nawe ukagira umugisha ugakira. Abantu bose bakubona bati byagenze gute, nawe ugashinga intahe uti ni Yesu yangiriye neza. Imigambi yanyu yayigwije ubusa, Imana irantabara ingirira neza. Ntawe uzovyirata uwo munsi kumwe abantu bagenda bavuga ngo ngujya ngo yatabaje we ngo ntacyo ari gushikako. Wewe none ubundi yo kuzopfa ejo azoshashika kuki? Ufashije umuntu cyo wibabura uvuga ngo ni jewe ngo mfise ubuzima bwiwe. Ubu ufise gute? Kandi mwana abantu bariho basha akubona wambaye n'agakoti keza warengana ngo ngujya ngo bakwiye kunyivuga minsi yose ejo nguravyaha unamukuye. None ariko igutabaje uwundi muntu wakure, sinyogosenge ndimwiganye ndimuzinanye n'umuntu wo muri Uzbekistan. Bazobera ati none gutabakwe kwaciye babazanye bati niwe wabikoze ateka ko nawe urambonizi wawe niwe wamufashije ati wapi none byagenze gute ati twese twabibonye uko. Bazorohera kubazanye babihebe baze bakubaza nawe uzobabwira ngo iki uti ni Yesu yangiriye neza. Mbese niba kubaza kuki wuzuye amaho nawe uzababwira. Mbese niba kubaza nawe uzobabwira. Amashimeshi kuba Yesu yoguha kabiri keza, ikaguha agasurire keza, abantu baguhera kuri mujinya bakabona ugenda batwengera ibisiga. Yesu yakujuje amahoro. Nico gituma tumwirata. Niwe yadukuye ku cavu aratwambika, adukiza urubwa, adukura agasuzuguro, atwicarikana n'abahambaye. Uno munsi nico gituma namwe muduha ijambo ntajyo twabasabye, ntajyo mwari kuduha tukiri kwa kundi. Ariko Yesu amaze kudutora akanyoza akanyambika akansiga. Haleluya. Waraziviwe. Nico gituma muvuga muti ngwino mukozi w'Imana mukanshikanira ibiseke njani muhira kacangirira nka Imana ishi. Haleluya. N'ubuntu bw'Imana. Amen. N'ubuntu bw'Imana. Nikaza kuja kuvuga ubutumwa handa baraba ubwishime bw'abishe ndabikebukanya ntingira nje haje imbere nje ngira mvuga ijambo ntindabavuga batereka. None ubwo bwiwe ntimwobureka bati mugabo banzo tubwire uvuga iki utuvuga ku iki. Tindaguhamagara nanaka ndamuhamagare nawe ndaguhamagara cyenda babwira dukuri birato baturabe ku mano twese babone ko wagwaye amavunja. Ureho ugenda uhonyoza abantu wishima ngo yaguze cyatatu nubwo ari cyatatu ikirenge kirimo. Ikirenge kiri muri ico kirato wishima. None ubwira twese tujya kubabesha ko twahonyoye umuyonga tugasha. Hari ahantu Imana yaducanye turayagwara. Ibiti vy'amahwa byose twari tuzi yo bimera kuko ntaye bikwashe twari dufise. Mugabo twarakize reka kwishima, shima Imana.
amen. Haleluya. Rero nagomba ndangize ndakuremesha gusa Imana yangiriye neza ntiyoreka kukugirira neza nawe. Imana yantabaye agasuzurika kankurako nakabayo gatembagaza. Imana yirukanye inzara mu nzu yanje ni wawe yoyisohora. Imana yampaye uruvyaro rwiza nawe wovyaro karera. Imana yampaye gushigwaho ngeze uno munsi nawe wohagera. Ntiwibaze ngo uyubona cyangwa uriyubona yagiriwe neza n'Imana ngo niwe muhererezi wayo, na wewe irindiriye umunsi wawe. Hari ibyiza yaguteguriye, hari amahoro yaguteguriye, hari umugisha yaguteguriye. Reka kurira, ni wihanagure uyisabe inkomezi zo kurindira isaha yawe ibanzigera. Tuve hasi rero. Hega jewe ndahejeje. Simeze oya reka meze reka meze nzogaruka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Pasiteri we abasuma tibakaguca umutima rema ivyuma ko byacuriwe kuvuga none babicura ngo bigire gute bizovuga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo 27 bazokwaka piano bayikwakirike niyo sango baguhaye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. None usigaje kubaho muri yo numwe sumwe zibiri nibakwandikire ko bayiguhaye. Uwo mutwaro nuveho musengera ibintu. Vuga ubutumwa bwiza abantu bakizwe. Ibisigaye Imana kuri vyuma muyireke muyibiharire. Haleluya. Muyireke Magabi cyo kigiye kivuye mu nzi. Ni kubw'ubuntu. Umuririmbyi yavuze ngo jewe ubwanje n'ivyanje ngo si ivyanje n'ivy'umukiza Yesu gusa. Amen. N'ivy'umukiza Yesu. Iyo wibutse neza y'Imana nukuyihamagara yawe woyihamagara yawe. Ukavuga uti nimba ari je noba igitambo nkabikimazi nkaja ku gicaniro ariko ubwami bw'Imana bugakomera no kwitanga. Umutama yitwa Polikarupe bamushize imbere yitanure ifuru yotse imikati imwe yasaze. Baramubwira bati ni wihakana umwami Yesu uvuga yuko atari umukiza atari umucunguzi atari umwana w'Imana ntitugushigayo turakureka witahira. Polikarupe ahagarara imbere yitanure rimwereka ibirimi by'umuriro arawitegereza ariraba yibuka n'umwami Yesu arabwira abo bagabo b'Abaroma tumviza twumvikana. Umwami Yesu tugendanye imyaka 86 ntiyigeze ampemukira n'umunsi umwe n'imbere y'urupfu ntiyigeze areka kuvuga ngo nshungure. Yarapfuye arabambwa ari jewe nanje sindamwihakana. Nimunshire muri uwo muriro nimunyotse ariko iconzi ni kimwe izina rya Yesu ndaja gupfa ariko nkiriko ndarihimbaza. Yatanze ubugingo bwiwe ndetse wewe wotaye 1000 canke 2
inzamba zimaze kuvuka zobihembegwa ukiri no mu isi ukavuga uti nanjye mvuze icyo nakoze mu bwami bw'Imana. Ni ubuntu bw'Imana. Ntacu ufise itaguhaye, nta n'icuri itakugize. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Guha Imana nta kuzimbwa, kuko ntuwihaye mu byawe uyigabaniriza mu byo yaguhaye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nicyo gituma ntigeze mbona umuntu yavajije umworo ahomba cyangwa ngo akene, kuko Imana yavuze ngo ugaburiye umworo ukamuha ubuguranye Imana. Imana niherana ko ntizokubwira ngo isezo vyagenze nabi ngo urandindira ngo ntacyo mfise. Imana ifise byose. Rero korera Imana, wibuka ubuntu bw'Imana. Turirimba akaririmbo kamwe censenga, kandi abihana bumva bafise ibyaha mu cyanya cyadukorana mwature mwakire Yesu umwami n'umukiza, hanyuma amazina yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ariko turirimba indirimbo ivuga ngo nta kintu mfise no kwirata. Wowe nimuvuze ikindi wo kwirata atari ubuntu bw'Imana, wiyicarire twe turirimba. Nta kintu mfise no kwirata, nta n'ikindi nzigera mbona atari ubuntu wageretse. Nibwo nshima, nibwo nzirata. Dusubiremo ngo nta kintu ufise. Ntacyo nari gukora na kimwe ngo nemerwe n'Imana. Amaraso ya Yesu Kristo yadukuye ku rubanza adushoboza kwinjira mu bwami bw'Imana. Urashobora kuba uri ngaha wihebuye, kumva urugoswe n'ibyago byinshi, wuzuye amarira n'umubabaro, intimba n'agahinda yo bugorovye biragwira, ugutabarwa wakubuze kuko urasugerejwe uragowe. Ariko nagenda kubwira, nimba uhari ukaba uvuze ukwizera gushitse, ndakwinginze uduze ukuboko kwawe dusenge Imana. Ubwire Imana uti guhera uyu munsi mpanze amaso wewe, kuko Imana ishoboye byose. Imana ibera hose icyarimwe. Imana nta kintu na kimwe kiyinyegera, kandi yavuze ngo nta ryosozi na rimwe ry'umwana w'umuntu.
arira ngo Imana irite. Imana irarabika, Imana ikubika isaha nziza yo gutabarwa. Ariko ikigusaba ni kimwe, kura amaso ku bantu, kura amaso ku bantu uyahange Imana. Turasenga. Mwami Imana data se umwami wacu Yesu Kristo, ibiganza byose mwami ubona hejuru nibigaragaza ukwizera bagufitiye mu magorwa, mu marira, mu mahano, mu ngwara, mu madeni, mu gasuzuguro, mu gahahazo, mu karenganyo, muri bya bitutsi, muri ka gakerekezo, muri kwakura urukundo, muri wa mubabaro wose mwami bavuze ngo dutabare. Ndakwinginze wumve gusenga kwa buri muntu wese hano mwami. Ndakwinginze wumve iyi miniho, wumve aya marira, wumve gutabaza uko watabaye abandi mwami nabo ubatabara. Izi ni ntahe twiteze aho bukera bazoza bavuga ngo kuva ca gihe Imana yumvise ugutakamba kwanje, Imana yumvise ugusenga kwanje, Imana yumvise kurera kwanje, yamanaguye amosozi y'umubabaro, uno munsi ndiko ndira amosozi y'umunezero kubera kurengerwa n'ineza y'Imana. Urakoze nyaguhora ku ngoma, icyubahiro n'ingaje byose bikomeze kubibyara. Hari imitima ibabaye, hari imitima iriko iravirirana, hari imitima yuzuye agahinda, hari imitima imaze igihe yarumye. Oh haleluya mwami turakwinginze, tabara kuko uri umutabazi, girira neza abakwamaje bose, ukwizera mose mwami bagushize kuri wewe. Iri jambo rigira ububasha, rigire n'ubushobozi, maze nyaguhora ku ngoma tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, dusenze twizeye, tugukomera amashi, tukuvugiriza n'impundu, kuko tuzi yuko uzokumva kandi uzokora. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Tuyongera amashi, tuyongera amashi, tuyinezererwe. Ni Imana nziza, ni Imana yera, Imana igororotse, Imana itunganye, Imana tuyireke yitwa Imana. Birashoboka hariho abantu bahora bantelefona bavuga ati mukozi w'Imana tijewe mvise umutwaro ndago munsengere ndaremerewe n'ivyaha. Ndabikora ariko jewe numva atavyo nshaka, ariko binsumvye inguvu ngasanga nakora ivyaha, ndaremerewe, ndagomba kubiheba, ariko ndago munsengere. Birashoboka ko nawewe ngaha hari ivyaha bikuremereye kandi ubikora utazi impamvu bikora. Birashoboka ko usanga wabyisanzemo igihe cyose. Muganagira ndakubwira, mu gihe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza biragoye, kuko mweme w'Imana yogufasha kugwana ntaroheza ngo aronke ikibanza muri wewe. Ariko nimba uharuvuga uti ndaremerewe n'ivyaha, ndagomba gukizwa, ndagomba kwakira Yesu Kristo ambera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, nimba uhari nawe uduze ikiganza tugusengere, tuduze ikiganza, tuduze ishimwe ku bwawe. Imana iguhezagire cyane. Ndabona waduguje, ndabona abaduguje hariya, ndabona n'abandi ngaha. Imana ibahezagire cyane. Iyo niyo ngingo umuntu afata mu buzima aticuza na rimwe. Reka ndagusabe waduguje ukuboko ugomba gukizwa, hanyuma Imana igutabare, iguha umutima urimo inkomezi zigwanye cyaha. Tere ntambo kuze ngaha dusenge Imana. Izire mu bubangutsi bwinshi, gorora intambuko. Mwami Yesu agutegeye amaboko, aguteze imbabazi, aguteze urukundo, aguteze ugutabarwa. Reka ndagusabe wegere hano. Imana ishimwe cyane. Wino hano inyuma yanje, wewe uvuga uti jewe nta kindi kinzanye, hanyuma nkeneye yuko Imana intabara kuko je ibyaha nkora birandemereye kandi ndagomba kubiheba. Imana ishimwe cyane. Utonde hano, muze hano inyuma babafashe babereke. Nimwaba benshi bamwe bagume n'imbere nta kibazo, ariko no munsi
ubwire Imana uti ndagomba gusezera, ndagomba gusezera, ndagomba gusezera inzira y'ibyaha, ndagomba kuvuka ubwa kabiri, ndagomba kuba icyaremwe gishasha, ndagomba kubabarirwa, ndagomba. Imana nicyo gituma yatumye abakozi bayo ngo bagende bavuga ubutumwa bwiza, bahere mu gisagara baje no ku mpera z'imisozi n'isi yose bavuga ubutumwa bwiza. Ngiki gitangaza Imana ishaka rero. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo umunyabyaha umwe wenyine yumvise ijambo ry'Imana hanyuma akemera ko ari umunyabyaha, akavuga ati ndagomba gukizwa, akakira Yesu umwami n'umukiza, ako kanya ngo mu ijuru havuga impundu nyinshi, abamarayika bakanezerwa, hakaba iminsi mikuru. Kandi kubw'umunyabyaha umwe gusa. Ariko uno munsi murabe mu ishengero nk'iri, ishengero ryo muri ruhuka gusa, murabe abantu bemeye ingene bangana. Uno munsi ijuru riraterama, ijuru rirakesha, haleluya. Uwo munsi ijuru riragira iminsi mikuru ku bwaba. Imana ishimwe cyane. Twese twari abanyabyaha, ntimugire ubwoba. Twese twari abanyabyaha nka mwebwe. Natwe tuja mu nzu y'Imana bavuga ubutumwa nk'uko, natwe twumva ntitwebabwiye twari abanyabyaha, turihana. Tumaze kwihana, Imana idushira kwiranda ryayo, iratugorora, ahari amapfundo iraharehesha. Uno munsi kubera kubandanya, natwe duha guhamagarira abandi inzira y'agakiza. Rero uhumiriza amaso dusenge Imana, uhumiriza amaso dusenge Imana, kandi usubiriremo abantu babwire ko agakiza gatandukanye n'idini. Gukizwa ntibivuga guhindura idini, gukizwa no guhinduka ukava mu bibi ukaja mu byiza. Gukizwa no guheba ibyaha ugaca mu nzira ifunganye, Yesu agutunganya ugakora ibigororotse. None rero reka musubire muri hano amajambo, mwebwe mwaje hano, uhumirize uciye bugufi, wumve kuri kuganira n'Imana, uyibwire uti uhoraho Mana, ndagushimiye, numvise ijambo ryawe, none riransinze. Kuva uyu munsi muri uno mwanya ndaciye bugufi, ndihanye imbere yawe, mbabarira, mbabarira ibyaha byanje byose. Uhoraho Mwana, ndagushimiye kuko watanze Yesu Kristo ngo umwizera wese ntapfe rubi, ahubwo aronka ubugingo budashira. None rero nduguriye umutima wanje, Mwami Yesu, ngwino injira mu bugingo bwanje, umbere umwami n'umukiza. Kuva uyu munsi ndatuye n'akanwa kanje Yesu Kristo ni umwana w'Imana. Ndizera mu mutima ko yapfuye akazuka mu bapfuye. Mwami Yesu, ngwino muri jewe, ubuzima bwanje ndabuguhaye, nawe umpa bwawe. Mwami Yesu, ndagomba kugukorera, ndagomba kugukurikira. Mwami Yesu, nsukira mpwemu yera, kugira igihe cyose Satani yongerageza nambara inkomezi zo kumunesha. Ivyo nahora nkora byose bikubabaza, ibyaha nahora nkora ndabisezeye. Kuva uyu munsi singisubira. Nicyo ndagusabye, izina ryanje niryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Mwami Yesu, aho uzozira uje gutora ishengero kugira ngo ryinjire mu ijuru, ugasoma amazina y'abizera abihanye banditswe ko bazoraganwa nawe, nanjye izina ry'iwanje rize ryumvikanemo. Ndakwitabe, ndagusanganire, ndugane nawe, unyinjize muri rya juru ritagira imibabaro, tuzobaho tunezerewe. Nze nambare wa mubiri mushasha, wa mubiri udapfa, wa mubiri utagwara, wa mubiri utifuza. Nze nibanire n'Imana ubuziraherezo. Mwami Yesu, nkiri no mu isi, uhoraho we, nyambika inkomezi zo kwihanganira ivyongerageza byose. Ndabizi mu isi imiruho irahari,
amagogo arahari, ibibabaza birahari, ariko ndi kumwe nawe nzovyikoreza ingata yawe, ntibizomvuna, ntibizombuza kubandanya. Urakoze, ndagushimiye ko ngize icaremwe gishasha, ko mvutse ubwa kabiri, mbaye umwana w'Imana. Urakoze, icubahiro, inganji, ugusengwa, gupfukamirwa, gushigwa hejuru, ubukuru no gukomera n'ivy'uhoraho Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amashimeje cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibahezagire cyane. Ntihagire uwo muhura amaso yo kubabwira ngo ibyaha mwakoze ejo na hirya y'ejo byarangiye, byaheze, nta rubanza rukiri kuri mwebwe. Ubu mwabaye ibyaremwe bishasha, ibya kera byaheze, mutanga urugendo rushasha. Mwirinde ibyaha, mwirinde no kugwa mu mitego y'abakiri muri byo. Ariko kuva uno munsi, nubwo inzamba yovuga ubunyene, Yesu akaza gutwara ishengero, imiryango ikuguruka, ujana n'abandi. Amen. Imana ibahezagire rero, mubandanye mwige ijambo ry'Imana. Pasiteri azobabatize mu mazi menshi, mugari ikirenge mu cya Yesu Kristo, hanyuma muronke mwemu yera. Natwe tuba turiko turakukuruka, ni mwebwe tuzoba twicaye mu ntebe turaba imbuto twabivye, ingene muriko murahamagara namwe abihana, muzotubere umunezero mu busaza bwacu. Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Nimba hari n'uwundi yaje gusenga mugabo avuga ati jewe ngomba kwigumira ngaha, ariko sinabaze twa mazi menshi, uze wegera umukozi w'Imana. Imana ibahezagire cyane. Mbega hari abagwayi dusenge, hari abagwayi dusenge, hari abumva bavuze intege nke, muhaguruka dusenge Imana kugira nsubize umwanya w'abandi. Ijambo ry'Imana igihe cyose rivuzwe ryaherekezwa no kwihana, rigaherekezwa n'ibitangaza byo gukiza indwara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko igitangaza giherekezwa n'ijambo ry'Imana wizeye mu mutima wawe. Ngumaho dusenga nyo. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe gose. Imana ishimwe, musubire mu bibanza, hanyuma namwe igire mune ufata hugwaye, uhashira ikiganza hugwaye, dusenge Imana. Wamureke ntacyo. None ishengero rigwaye ryose yampaye. Navuze ngo uwumva kwaye haguruke. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko icyo nshimiye Imana kimwe kwe, iyo usenze Imana ize gutabara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Imana ni nziza. Iyo ukorera Imana utiyanduza, Imana iguha ububasha bwinshi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kurandaba ari gihe madamu wanje agwara cyangwa umwana kabona ko baremvye. Imana ishimwe cyane. Kabanza nkizubaza nkaraba. Bwana asifiwe. Amen. Hanyuma rero nkacagira nti nimusenge je ngiye kwijyamira. Batoya nturyama, bati twosenga gute ikiganza cyawe kitadukozeko. Ntoyaye. Senga Imana wizere gusa. Imana ishimwe cyane. Ariko icyo maze kubona kimwe, igihe cyose mvukamwe nkabasengera simenye ingwara ziciye, ziragenda ziragenda ziragenda. Sinovyirata ngo mvuye ngo ndi oya, muga icyo maze kubona cyo ziragenda. Imana ishimwe cyane. None tugomba gusenga Imana. Isengesho ryarikore ntirikora kubera pastor ariko arasenga, cyane cyane rikora rifatiye ku kwizera kwawe ugwaye. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
wewe ugwaye ni wewe wizera ukavuga uti ndabizi ndizeye Imana irankiza. Imaze gufata ukwizera akabona kurakwiye, igitangaza kirakubako. We rero nimba ugomba gusengerwa, ndagusabe uduze ukwizera kwawe, ufata aho ugwaye. Ibisigaye ndazi yuko tuzokumva intahe z'ivyo Imana yakoze kandi yagutabaye. Fata aho dusengere. Humirizaga, humiriza dusenge. Ugara amaso turi gusamara. Uhoraho Mwami Imana Data se Umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye uri Imana nziza. Wowe ugendera inyuma y'ijambo ryawe ngo urishitse. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe riravuga ngo mu mushishagura Yesu Kristo niho indwara zose zakiriye. None Mwami, izi ndwara turazizanye mu kwizera muri iyo mushishagura Yesu Kristo, niho tuje kuzivuriza. Maze Mwami, ubushobozi bwawe bumanuke, ibitangaza bikoreke, abagwayi bakire, ishimwe rihabwe wewe. Ndasenze ubushobozi bw'Imana bumanuke kuri izi ndwara zitandukanye ziri muri aba bantu bari hano badugije kwizera ku Mana. Zaba indwara zifatira mu mutwe, zaba indwara zifatira mu maso, zaba indwara zo mu matwi, zaba indwara zo mu mitsi, zaba indwara zo mu maraso, zaba indwara zo mu magufa, zaba indwara zo mu nda, zaba indwara Mwami ziterwa n'imiyaga mibi y'abarozi n'abapfumu n'abakonekoni n'imizimu, byose bihure n'ubushobozi bwawe. Maze iyi mibiri Mwami, izi ngoro za mpwemu yera zidegemvye, ugukira kuboneke mu izina rya Yesu Kristo. Nimba babuze uruvyaro, kora igitangaza. Maze Mwami baha uruvyaro. Ibafise ibivyimba mu nda ubiyonze mu izina rya Yesu Kristo. N'abagwaye gahinda, bagwaye imibabaro mu mutima, bagwaye Mwami igihe kirekire, reka Mwami ushike mu mutima ubabage, maze yagora ku ngoma, uvura ibiguma vyabo, umaze kubikiza, imitima yabo yuzura amahoro, yuzura umunezero. Tidusaba ngo dusarare, turaze kuri Imana tutaranapfundura akanwa kacu ngo tuvuge. Uba wamaze kumenya icyo dusaba kandi waba witeguriye kukidukorera. Izina ryawe rero nirihabwe icyubahiro. Icyo twiteze ni igitangaza kiva kuri wewe, icyo twiteze ni ugutabara kuvuye iwawe, icyo twiteze ni intahe zizoboneka. Bavuga ngo kuri wa munsi Imana yumvise gusenga kwacu iradutabara. Nari ngwaye none narakize. Icyubahiro, inganji, ubukuru n'ugukomera byose ni ibyawe. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Imana ibahezagire cyane kandi yongere ibagirire neza. Mwakoze. Jewe umwanya bampaye ndarangije. Ahasigaye nagomba mpave ndabike banura. Imana ishimwe cyane. Amen, haleluya. Ndarika imisore n'inkumi. Wa musore, wa nkumi, utajya kwitaba uruno munsi uzoba ucitswe ndakurahiye. Ndabizi Renine, ndabizi muramuvugana kuri ya radio. Imana ishimwe cyane. Ariko je natrishije ndaraye ibintu yateguye kubabwira. Bwira mugenzi wawe uti ntubihombe, ntubihombe, ntubihombe. Mugabo abagabo n'abapfakaye mwavyumvise ntimurimwo, abagabo n'abagore ntimurimwo. Imana ishimwe cyane. Imisore n'inkumi, kubera icigwa ni gute womenya neza uwo muzokubakana. Ndabizi ubisabwa na benshi, mugabo gucagura hari igihe byo kugora kubera ibimenyetso byo kwereka uwo ari we kumbura atabyuzi. Reka rero uzuyage n'abakozi b'Imana baguhe umuco, hanyuma Imana igufashe uzohitemwo neza, uzogira urugo rwiza, urugira akajuru gatoya ko mu isi. Imana izokurinda umuruho n'umubabaro wo mu rugo. Imana ibahezagire.